bakunzi ba explosive ndabaramukije yambo murameze neza aho muherereye ibintu biriko bigenda neza ni weekend twamaze gushika ku munsi wa gatanu aho ibintu biba bishushe muri kino kiganiro cacu ca explosive mwese murahawe kaze kuri no musi kandi kugira ngo dushobore kuryoherwa na dushobore guca hirya no hino ibintu bidasanzwe. My name is Kubaba, the son of the living God, Mr. Ndakunda kwibutsa ko ndi umugabo nyamugabo sindi nk'ababagabo bwabo bugarukira ku muntu gusa kandi butari mu mitima mu bikorwa no mu vyumviro vyabo kwera jo nkunda ukuri nkakunda abantu bose bavugisha ukuri nkongera nkakunda abakunzi ba explosive turi kumwe from Monday to Friday do 17h à 19h murano masaha abiri turiko turaca hirya no hino amakuru adasanzwe bari koravugwa muri industry muri rusange kuri uno munsi musanzwe mubizi yuko ari special day special show aho tuba dufise za ndirimbo zitatu tuza kwitorera za mbere zaranze inondwi amakuru aba yararanze inondwi mu muziki turagaruka kuri uwo munsi wa gatanu na cyane ko ari uwo munsi wa nyuma mu ndwi tuba turi kumwe muri kino kiganiro ca explosive tugasubira guhura ku munsi wa mbere turaza kugira ngo tuyage turabire hamwe ivyakozwe n'abana b'igihugu ivyakozwe n'abarundi ivyakozwe n'abana b'u Burundi mbega iwanyu namwe ivy'abana b'igihugu bariko barakora biriko birabashikira haba muri music haba muri movie haba muri ngabirano nyinshi zigiye zitandukanye abantu benshi byo bariko baragerageza gukora biriko birabashikira ni kuri no munsi kugira ngo dushobore guhanira ijambo turabe n'igikwiye kugira ngo dushobore kubandana dutera imbere tuvaho tuje n'ahandi sinigera mbaje nyene muri kino kiganiro ndi kumwe na DJ Kuru, Selector man, what a one. Yes, man. The rich your vibes. Cuba Bomezenez. Ndashima Imana mta. Now Ramazinez. Big man Selector. Boom. Yes. Boom, shakalaka boom. It's Friday. Yes. Ladies and gentlemen. It's Friday. It's Friday. Abani busa abantu ko ari Friday. Friday utegezwa kuburyohewe. Burundi wese utegezwa kuba yishimye kubera weekend kamene. Ucubibona yuko habageze yuko abantu be explosive. Abanizere ko abakunzi ba explosive bameze neza aho bari hose. Ndabahaye ikaze mu kiganiro explosive. Yes, ni explosive nkuko DJ Kuri ariko arabibabwira. Reka subire ndamutsa abakunzi ba kino kiganiro bari mu gisagara ca Bujumbura. Subire nongere ndamutse n'abakunzi ba kino kiganiro bari mu ntara hagati zikize kino gihugu n'abandi mwese muri ko muradukurikirana muri mu bihugu bitandukanye muri Afrika mbese n'ahandi hari mushobora kuba muri ko muradukurikiranira muri twama twumva inshuti zacu zidukurikirana ziri Dubai ziri hirya cane wanashaka hirya Afrika ariko kandi bikaboneka neza yuko mwitaho kuraba ibiriko birakorekerwa mu gihugu canyu mukunda cyane inondwi dutanguye inondwi turiko turaheza yaranzwe no gusohoka kwa audio cane muri Muja Flava gusumba n'ama video akaba no muri yandwi nyene the living legend wose musanze mukunda ariko ndavuga Big Farias yasohoreyemo album y'indirimbo zigize indirimbo 14 zose 12 DJ Kuru zashoboye zasotse kuri uno munsi izo ni indirimbo ziri muri album nafasha kanya kugira ngo ushobore kumviriza indirimbo ziri muri iyo album ya Big Farias nafasha kanya gakwiye kugira ngo ushobore kumviriza zimwe muri z'inya ndirimbo cyane yuko novuga yuko harimo izo twari dusanzwe tuzi indirimbo ni 14 by the way niko hari hasanzwe harimo izo dusanzwe tuzi harimo n'izindi tutari tuzi nafasha kanya kugira ngo numvirize kuva ku ndirimbo ya mbere gushika ku ya nyuma ni nyinshi zitangyoheye na cyane ko harimo n'indirimbo shasha muri kano kanya Big Farias ariko ara celebrating mu kugaragaza ku mbuga z'engurukana bumenyi ko ino album iri kirarabwa cyane kuri zino mbuga ngurukana bumenyi canke ano ma digital platforms muri kano kanya Big Farias ariko araduza ibiharuro canke biriko biragaragara ko umuziki wacu uri kurakurikiranwa cyane ha mu gihugu cacu haba no mu mahanga DJ Kuru album niba wafashe umwanya wo kuyumviriza wa yakiriye gute iyi album vraiment riryoshe eje no reka ntumire n'abandi bantu bakeneye kuyumviriza bahirabe kuri ama digital platform antuka Big Fizzo yakoze ikintu ciza kandi yakoze muti nta munsi numwe yigira angwisha hasi vraiment yarakoze kandi abandanye gukora ico ni cigwa ku bandi baririmbyi bose bakeneye gukora ama album iyo ukoze album uteza ko ari umuntu ukora album ku buryo n'umuntu azokuraba kubone akakugira icitegererezo donc abone ko hari ikintu washatse gushika ko abone ko hari level uri kurava ko uja kuyindi rero iyi album ya Big Fizzo vraiment yarangyoheye nsabe n'abandi bagende kwiraba ku platform kuri ama link ari kuma
kuma platform yiwe ya Big Fizzo cyane iyo kidi album umuntu yashatse kuvuga album mashatse kuvuga nkuko twabigarutse ko ku munsi wejo ahantu umuririmbyi aza kugaragariza inguvu ziwe ubwanditsi bwiwe amateknike yiwe Big Farias yaje agaragaza cyane ko nubu agishoboye inyuma y'imyaka myinshi asohora umuziki ko nubu agishoboye ha mu buhinga bwo kuririmba mu kwandika umuziki mwiza mu guhinyanyura n'ibindi byinshi yagiye arerekana yuko ashoboye gukora muri uno muziki muri kano kanya imwe mu ndirimbo je novuga yuko zanjyoheye na cyane ko zino ndirimbo zose zasohotse zanjyoheye nararyohewe cyane n'indirimbo ya ndabizi iyi acoustic version canke indirimbo yagiye kuririmbira kuri acoustic kuri guitar acoustic canke ijya version bita acoustic naryohewe cyane n'ukuntu yayiririmbye nk'umuririmbyi afite ubuhinga canke amateknika adasanzwe iyo uri kurumviriza indirimbo niwe nshaka bari kumwe na Melanin Boy urumva yuko ari indirimbo ifite akanovera kadasanzwe haba mu majambo y'ikirundi meza aryoshe kandi abereye kuririmbwa n'abantu nk'aba basanzwe abanditsi beza b'umuziki indirimbo zose muri rusange gushika ku ndirimbo bari kumena Harmonize ni indirimbo iryoshe cyane Harmonize yarinjiye Farias ibintu yari yaririmbye twasanzwe twarabyumvise mu ya mbere ariko Harmonize amaze kwinjira indirimbo irahinduka ayigira ikindi kintu gishasha amashimeshi kuri Big Farias amashimeshi ku bafana ba Big Farias ni ikintu kidasanzwe gusubira kubona umuririmbyi wacu atuzaniye ino album nibaza yuko ari ikintu kidasanzwe kandi niteka ku gihugu kubona dufise abaririmbyi nk'aba biyumvira gukora ibintu birebire ibintu byo bikomeye bizotuma biha iteka nitekana umuziki wacu w'ibujumbura nabwiye ko muri nondwi hasohotse ama audio menshi cyane papa y'ama video naco gituma muri top 3 yacu yuno munsi cyangwa indirimbo zitatu za mbere zaranze inondwi tuza kuba tufise indirimbo zitari nyinshi cyane indirimbo nke ariko kandi harasohotse n'ayandi ma audio menshi ndaza guhera ku ya mbere ariko nubwo ari ama audio ndaza kugerageza tuyayage ko ndaza guhera ku ndirimbo ya mbere ni indirimbo ya DJ Lewis yitwa Tani Tap cyangwa Tani Love bari kumana Trippy Blame na Dolphin Dankala ni indirimbo yagaragaye iri muri style ya reggaeton 100% aho bano baririmbyi bose basanzwe bazwi nk'ibihangange na cane Trippy Blame na Dolphin Dankara bamwe mu barundi menshi bakunda raga music bamwe mu baririmbyi menshi bazi zino ngabirano zibiri baza ko ziza mu bantu ba mbere bazi kuririmba neza raga bari biteze ku munsi umwe bazabona bahuriye mu ndirimbo imwe kugira ngo bashobore gukora amateka bashobore kuririmba ikintu ciza komusaba numvirize bahuye ikintu bashobora kuvyara Dolphin na Trippy Blame baca bahuzwa na DJ Lewis mu ndirimbo yitwa Turn It Up yakorewe hejuru hariya kwa X Factor na cyane ko musanzwe mubizi yuko amastyle nk'aya ya raga X Factor hagaragaye nk'umwe mu ba producteur bayahana yakubita neza ku buryo ashobora kuryohera abantu benshi ni indirimbo ukuva yumva gushikuheze uguma wumva uri kuratamba ariko kandi yuzuyemo flow za raga music zidasanzwe DJ Kuru Dankala Trippy Blame ni bamwe mu baraga man dufise jewe none abashira muri batanu ba mbere dufise mu gihugu c'u Burundi aha novuga havuye aba Dolphin Dankara na Trippy Blame hakazamo muri ya top 5 na ba Bface on the floor hakazamo n'abandi bakomakomeye ndibuka n'ubundi mu Ragaman twigeze kuba dufise kuva kera muri gospel music yara akaze cyane dasanzwe yitwa GG7 nibaza yuko gushika muri kano kanya kubona Trippy Blame na Dolphin Dankara mu ndirimbo imwe n'ubushinga tuba tugomba twumve n'uburyohe budasanzwe bwa Ragaman iyi collabo y'aba batipe babiri aba baririmbyi babiri bo mu diho waraga yarangiye cyane ndarindanye gishika kandi sijeje nyene abakunzi b'umuziki utambika waraga dancehall nibaza ko baronse ico bari bakeneye jewe vraiment nari nifuza umunsi umwe ko nzobona Trippy Blame bari kumwe na Dolphin Dankara numva ingene bacana kubera urabona Trippy Blame yaje asanga mu karere Dolphin Dankara ari waganje Dolphin Dankara n'umuragamena akomeye cyane washima na je nakubwiye ko dufitani akantu yaranyemeje mugabo one day kazosohoka gusa rero Dolphin Dankara yachikuba yarasamaye muri iki gihe cyose peut-être birashika umuntu akagotwa ukagasanga umeze nk'usamara ariko Dolphin Dankara vraiment arabize bijya bintu urabona ko Trippy Blame yaje inyuma yiwe ariko
rya zina ryo nigeze ritakara abantu bamushira ku cyizere bavuga ni umunsi umwe tuzobone natwe uyu umutipe twora dufana ariwe Dauphin Dankala natwe tumubone muri platform urabona ko asubiye kugaruka mu rubuga kandi ivyo byanyoheye ukugene yifashe muri indirimbo ikora indirimbo dafisa amasanamu ni indirimbo ifise audio ariko ifise akagakava dushobora kuyerekana ariko ndazi yo umunsi zosohoka video ndazi muzokumva muzomenya neza yuko ibi niko ndavuga byabaye ukuri je vraiment muri bose Dauphin Dankala yaranyemeje cyane je ndakubwije ukuri DJ Crew nkuko uvuga ngo Dauphin Dankala yarakwemeje asanzwe ari wa muririmbyi adataka novera imyaka yose tumaze tumwumva muri industry. Dauphin so muririmbyi wuno munsi amaze igihe kinini yari kararirimba kandi ibura mu muziki rya Dauphin canke gutakara mu muziki kwa Dauphin jewe ndavyito agaho uruhombo rudasanzwe ku muziki w'u Burundi kubera cyane ya particularité yiwiwe kwa kuntu afise ibintu akora bigoye ko abandi bantu bashobora kubisubiramo. Namye nsemerera namye ngerageza yuko nimba Dauphin hari abantu bamwegereye bashobora kumufasha kugira ngo asubire kuza agaragaza ikintu Imana yamushizemo. Inyuma yaho nkuko DJ Kuri ariko arabivuga turabonye Trippy twibaza tuti turasuye kuronka undi mu Ragaman ashobora guflowinga nka Dauphin ashobora kuririmba muri Congereza ciza ashobora kuririmba muri za style z'ikijamaika kazifilinga neza ariko uko biri kose bahuriye mu ndirimbo bari kumari babiri urashobora kumva ko nubwo Trippy yaje ataje gukuraho Dauphin nubwo Trippy yaje still Dauphin aracafise akabijya aracari wa muririmbyi wo kwifuza kuguma wumviriza canke wa muririmbyi adasanzwe igihe cyose aho nyeye mu muziki ariko kandi gushika n'ubu DJ Kurusingyoherewe kubona Dauphin atari umuririmbyi ariko arakora ibikorwa biri mu bintu bimbabaza cyane kubona Dauphin atari Baba siwe wenyene vraiment naje byari bindagishinga ahubwo gusa icyo nusaba nk'abarundi muri rusange bakunda umuziki w'u Burundi abarundi bose bakine gushigikira hari abana bafise ingabirano ngaha mu masite canke mu micungararo y'igihugu cy'u Burundi mu makartie ya Bujumbura hose no mu ntara hose hagati hari abana bafise ingabirano ariko babura babashigikira je nuza ndasaba yuko abapoliteri bamwe bakora ama audio boza baratanga ama promotion n'abandi banyagihugu biyumva ko bashoye kurira umuririmvi babona ko afise ingabirano bakaza barabafasha kugira ngo n'abakora ama video batanga ama bonus byari twakiri yari ngaha aravuga neza yuko ijya ndirimbo ya kwepa bayibakoreye ku buntu nimba kwepa General yarayibakoreye ku buntu kubera ko tuvuga ni je ndabona ingabirano 2 canke 3 ngaha ku mwaka basinze nzasora indirimbo nka 2 canke 3 ku mwaka za bonus kugira ngo nshigikire ingabirano y'u Burundi n'abandi bumva bifuza guterera bakaza baraterera basi bareke kuyabaha mu ntoki mugabo babarihira ivyo bintu kugira ngo ama produit meza y'u Burundi asohoke. Ubundi si Dauphin gusa gushika kuri Trippy ni wa muririmbyi twama dusemerera tuvuga yuko tubona yuko afise ingabirano idasanzwe mu kuririmba mugabo adasohora ibikorwa byinshi bigategwa no kwibaza yuko ico kintu co iyo kuririmba tubabigira carrière cyangwa tubabibona nka kujya abandi baririmbyi bose babifata ko akazi kabo ka misi yose ahubwo akabifata nka pastime canke nk'ibintu akora kugira ngo ashobore kuryoherwa no kusohora ibintu biri muri uwo mbwatabigize nk'akazi ariko kandi nico kintu jewe nibaza yuko kuva kuri Dauphin cyane kuva no ku bandi banyempano benshi bagiye baracika intege muri kino gisagara cyacu cya Bujumbura kandi tukabona ko tubakeneye tukabona yuko tubashaka ni cyahe kintu DJ Crew kuva kuri ino ndirimbo Dauphin amaze kuririmba nkasura kumva yuko ataharaja still agifise wa muziki nyene still akiri gihangange still agifise energy dasanzwe byanteye kwibaza mbega ni ikihe kintu dukwiye gukora muri Buja Flavor kugira ngo abaririmbyi bacitse intege basubire kugaruka basubire kuryoherwa no kumva yuko bugaruka muri game mbega tubareke mbega umuririmbyi bishitse un jour akaba découragé tumureke agende tumwite ikinebwe tumute canke nuwo bishitse akagwa canke akabiheba canke agacika intege bivanye n'ibintu byinshi byamubaye ko gerageza ukora ibiganiro antuka mu Burundi je murambura mu biganiro kenshi mu TV online canke mu bindi umuntu arashoye kuja ngaho ugasanga afise ikibazo gito
abarundi bari mu bantu ba mbere bafasha mugabo bafasha uwashatse yuko afashwa rero nibaza yuko iyo yoba ari meilleure solution jewe ndikunda kuri abo baririmbyi yes ndikunda vuga DJ Crew na cyane kuri abo baririmbyi baba baratweretse ko bafise igabirano barasohoye imiziki byaranse ko batobora canke byaranse ko bashika kure canke baranashitse na kure harabi ibibazo mu buzima bwabo canke barashikirwa n'ibintu barasubira inyuma hanyuma barabitweretse kumbure n'ivyo bintu vyose ku bwawe uri kuravuga yuko bituma bashikaho hantu bacika intege ntavyo bakoze ubu rero baracitse intege twebwe ku bwacu canke abarundi bakunda uwo muziki n'abakunzi w'uwo muziki nico bita industry muri rusange muze industry bashatse kuvuga abo vyega abo biraba abamenyesha makuru producers aba event organizers ibintu nk'ivyo eske bajye barindi dukiye kubata canke dukiye kugira ikintu dukoze kugira ngo dusubire tubatera intege ndabivuga kubera ko umuntu ashobora gucika intege ariko mu gihe arose undi muntu amwegera canke amushiramo inguvu amushiramo intege ugasanga aravuyemo ikintu gikomeye nabibonye kenshi mu muziki akenshi mu bihugu byinshi ku isi uzosanga abaririmbyi bariko barakora ama interviews bavuga ko hari igihe bigeze gucika intege hanyuma haraza abantu canke haraza umuntu yizera ingabirano zabo canke abona ko barimo ikintu arabafata ukuboko arababwira ati reka kubw'umujyanye ngaho wewe urashoboye haba kuri Dauphin niwe duhagaze ku kuri uno munsi amazina ni menshi cyane twoja kuvuga muri industry abantu bari bashoboye abarundi n'ubu nyene bazi ko bari bashoboye n'ubu twabaha umurongo ndazi ko mutubwira abantu benshi bari bashoboye ariko mwabonye basubiye inyuma bacitse intege ku bwacu dukwiye gukora iki muri rusange watanze kimwe mu bintu bikwiye gukorwa ko aba producer bakwiye kwicara ahantu hamwe akavuga ati jewe muri uno mwaka nkwiye gukora igikorwa c'ubuntu muri bano baririmbyi bose bandishe ndaba umuririmbyi umwe muri bajya baririmbyi bigeze kuba kera bandi habakironka uburyo canke bagifise intege nta muririmbyi numwe n'uwo yarahevye umuziki wohamagara uti ndagufitiye umuziki wa gusa uzodusohore nta mahero nzokwaka ntaze ukamuha uwo muziki ukamukorera maybe baba banafise n'ama ideas baba banafise n'imiziki yanditse ukabahama bakagira ariko kandi bahejeje kuronka izo ndirimbo zivuye kwa wa producer eske ntibikwiye kugarukira ngaho kuko benshi muri bo ugiye kuraba baryamanye indirimbo hariya nyene bacikiye intege cyane bafise mu matelefone yabo playlist y'indirimbo 2 4 5 zitandatu zaheze mugabo zanguvu zo gusohora indirimbo kakariro bahora bafise kera karashitse mbega nica ikintu rero gikwiye kubandanya gikorwa muri ico gihe banafise indirimbo kuko muri mu muziki muri execution cyane mu gukorwa k'umuziki umuziki muri studio niho nico kintu cambere coroshe ni naco kizimbutse gukora audio wanashaka no gukora video nubwo bizimvye biracane mu vyambere bizimbutse uravye kubikurikira niho umwana avutse ikizimvye sukuvuka ikizimvye no kumurera kugira zokure nivyo bitwara uburyo bwishi n'ubwenge bwishi nibaza n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye tugiye gukora iki muri rusange kugira ngo bano baririmbyi bacitse intege turabizi ko bashoboye turabizi ko batuviramo ikintu turabizi ko boserukira igihugu kuno abandi baririmbyi bariko baraserukira igihugu bakiri kwakiri ba Billman Boy ba Bifes on the floor ba Sabi ba Big Farias Rande yes turaza abandi bana bari bafise talent kumbure nabo bariko baragenda batabarushingabirano ariko baryamye ahantu quelque part kumbure ni ikintu kimwe cabaciye intege n'umuntu yabaciye intege ni ukwihangana kwabo niho kwari kugera canke peut-être barakene gushigikirwa canke peut-être ubuzima hari ikintu bahuye naco kica kituma bacika intege nibaza yuko bakeneye gushigikirwa apa hizo ndirimbo zasohotse ni byahe ibindi bintu bikwiye gukorwa kugira ngo tusubire kubona izo ngabirano zabo zagaragaye kandi kuri terre canke zagarutse ku kibuga na Q Baba ndamaze kumenyera nahise tuba turi kumwe urumva Q Baba je nibaza yuko ibi bintu two turavuga ni ibintu biboneka natanze akarero muri bimwe dutegerezwa gukora by'aba producteur kubafana nagomba nje kubafana nabo abafana mu bindi bihugu twabonye ndavuga nk'akarero muri Kongo usanga ikirimbo kiravuga nk'ikirumba ukumva ngo bavuze umuntu uwo muntu bamuvuze niba bamuvugiye ubusa ejo uzokumva yarishe album yose canke yarishe kugira banamuvuga abanza kuriha amafaranga mugabo ndibaza yuko bagitangura peut-être barisemba abo ba manager nonga twama twavyumvise kera twumva la Costa Beach tukumva ngo nde ngo mama la Costa ngo nde ngo DJ Paulin inde urumva je nibaza yuko nako kantu ko kwisemba
abarimvyi bakwiye kuba bagafise n'abafana mu gihe umuntu yari yimva indirimbo canke yasohoye indirimbo ataco bamubwiye ukumva yakuvuze nko mu ndirimbo antuka abagufise ku mutima hajya nta muntu wo kuyumvira muri studio atagufise utamufise ku mutima kwisemba n'ingabirano kandi ni yahawe bose hariho umuntu atazi kwisemba hama ikindi naco nico gituma abaririmbyi bakenera aba manager cyane kubera ko ashobora kuba wewe atoshobora kuza kwisemba aze ngaha kuri Buja TV atubwira ati mumufashe mu ikiganiro kumbure akabibona ukundi kuntu yuko bayishize hasi bayisuzuguje ariko akarondera mu manager wewe afise iyo caractère afise iyo attitude yo kumva yuko yoje imbere y'umuntu akamukomera amashi hambwiye ati fashize uyu muntu arafise ingabirano iyo ico kintu cyo kwisemba nkene duhagarare cyane umuririmbyi ubwiwe ivyiwiwe yamaze gusubira inyuma cayo gucika intege intege nke zo zaba zifise kandi ziba ari nyinshi cyane ntituzihagarare ahubwo twigukuntu twamukurayo nivyo niko ndavuga ngene twamushayura muri hari iyo ni voix ya mbere tuvuge voix A canke voix numero 1 voix numero 2 ni iri kubafana niyo nagomba mpagarare ko cyane abafana umaze kubura umufana uravuga ni genda fana twarabibonye muri Dunda na Buja FM abafana barazindutse hakirikari baraza hakirikari saa moya bariko baragura amatike bijya birerekana ko hariho fanatisme cyane cyane ugiye kuraba nko muri Noro ya Bujumbura hari abafana dushaka no muri Sud no muri Centre Ville haba abafana bavuga ni jewe kabisa Imana yaraguheza nimba Imana yaraguhezagiye hezagira n'abandi uvuge ni ubaze ni umuriyimvi afise ingabirano tubona afise ingabirano twufasha tugasora indirimbo zibiri cyangwa zitatu naho utomuha amafaranga ku ntoki araga promotion kwa kamurihira ari video kayi muri gendazi abarundi barafise umutima wo gufashanya ndabizi neza ko amana nabibonye we nimba ushigikira umuziki w'u Burundi gerageza muri ivyo bintu Imana yaguhezagiye ufashe urabe abufasha kwa nabandi urubafasha n'abarimvi nabo barakine gufashwa kubera biraryoshe cyane kubona akaranga k'igihugu canke imico y'igihugu iriko irasamirana ku radio ahantu hose uca ukumva umuziki w'u Burundi urashaka kumufasha indirimbo imwe canke zibiri ejo akazokwibuka azovuga ni hari umuntu yafashije nawe bikamutera gufasha n'abandi kubera ko wabikoze nibaza yuko kuri bano baririmbyi ico ni kimwe mu byo bari kuravugana ariko ndagerageza kwiyumvira ibintu byinshi tukwiye gukora kugira ngo bashobore kuva hajya ahantu bari kimwe kindi tukwiye gukora twebwe amamedia amaradiyo amateleviziyo turakwiye gusubira kwa matubaha ikibanza igihe cyose nubwo bataba bahari kujya ku muntu yigeze gukora amateka nubwo abatagihari tumwibuka tukamugarukana tukamuha icubahiro ciwiwe tugasubira tukavyura amazina yabo kumbure Dauphin n'abandi benshi ashobora kumva kino kiganiro akavuga ati kuri Buja TV barankanguye numvise nkumbuye kandi gusubira kuja gusubira urazi ko cyunyibutsa hari umuririmbyi kazi mu minsi heze yasohoye indirimbo uribuka ko twigeze kuba turakora emission turamuvuga ko tumuvuze ko urabona ko yaciye agerageza arashira ibintu mu ngiro rero nibaza yuko kuza turakora ibiganiro twibuka n'abandi bacitse intege cyane bahagaritse bica bituma bavuga ni peut-être ubu nsohoye indirimbo barashoye kunsapotinga turabereka yuko tubaha agaciro cyane nibaza yuko ico ni kimwe haba kuba producer haba ku bantu bashobora kubarihira imiziki babafashe bagende baraba abantu mwakunda mwafana nubwo bacitse intege kombure ntituzi ico babaye turashobora kubandanya tubashigikira turashobora kubandanya tubafata mu mugongo kugira ngo ibintu bibandanye bigende neza ibintu bibandanye bije imbere n'abajya nabonyene ntitubate hasi cyangwa ngo tubasige hasi muri ryaterambere dushaka ry'umuziki wacu ibimenyesha makuru tubandanye tubaha ikibanza cabo simisi yose vyama bikenewe yuko twama tuvuga gusa babandi bariko barakora ubu ariko kandi bajya barafisa abandi bagize ico bakora kugira ngo bashike hajya bari kweri kinabo nyene tutoba ikibanza cabo tutobibuka tutobonoha mu cubahiro cabo nivyo bashoboye gukora nubwo vyo byarashitse bagacika intege kumbure vyosubira kubagarukana mu ivyizigiro no gusubira kumva yuko bakwiye gukora hanyuma ku bantu bategura ibiteramo nibaza yuko mu gihe botegura ibiteramo bikomakomeye rimwe na rimwe bagacishamo bakaza barahamagara muri bano bantu bahozeho kera baba muri batama bacu basohoye indirimbo za kera tuzi indirimbo zabo batakibanza kinini bigeze baronka baba kuri runo gwaruka gogwa ari nagona cyane nifuza ko dushimikira ko kuko ingabirano yabo nibwo buzima bwabo itakaye ubuzima bwabo buratakaye
basubire babagarukane kuri stage, basubire babagarukane kuri platform, basubire babazane. Maybe yoshobora no kutagusaba amahera, akeneye juste kajya ka numero, akeneye kwaza kwa peering, aririmba indirimbo imwe canke zibiri agaragaza ingabirano yiwe. Umwe mu bigeze kuba bakora umucontacts ukamubwira ati nayi nifuza ko muri show yanje canke mu giteramo canje uzoshobora kugaragara. Vyo ibintu vyiza cane bishigikira abantu benshi cane bacitse intege, bakumva ko nabo nyine bafise ikibanza cabo canke bakaronka amahirwe. Baba kuri ico kintu uri kuravuga cyo kubaha aba organisateur bama show, abantu bategura ibiteramo. Je kabisa ukantu uvuze karankoze ko ngiye kuraba ama concert ngene kera yakorwa. Yes. Je simvuga kera cyane, ndavuga kera yo guhera nka 2005 nari ntanguye guca ubwenge. Yes. 2005 kuduga. Twese wasanga turi za Saga Plage ku mabici, ku malaidi canke ku misi mikuru ya Noel na Bonane, misi rangiza umwaka ni itanga urundi mwaka. Wasanga kuri affiche ico gihe barorero bari kuri hit. Ariko nibibagira Bauden. Bauden baramuhamagara inguririmbe kandi rero hava aririmba. Fizzo ugasanga bari bahamagaye abandi barimvi bato bato. Nta giteramo na kimwe kera cyaba ntabure mu babarinzi bato bato, kubera bajya bato bato biranaryoshe yuko concert itangura hagatangura abarinzi bato bato. Haro nibindi bintu bakora bitandukanye nibindi, barasho no kuryosha ibirori gusumba baba star mwemwe ko murizera. Bobo bajya basare bakuru hari ukuntu abantu baza bakuriki baje kubaraba mugabe mbere yuko babaraba baba bakeneye ko haca ko abandi bato bato kugira ngo bamenye. Kandi kera niho byatuma abantu bamenya ingabirano Nshasha, bakavuga kumbe wa mupetarazi kuririmba, kumbe wa mutiparazi gutamba. Niho haca wa ma spectacle, niho wasanga abadansere ugiye muri concert ukabona abadansere batamba, ukabona ivyakaranga ivy'ingoma canke ibiki, ku buryo concert ugasanga concert iri complete. Waje muri concert ukumva concert iheze ukumva uvuye muri concert utekanye. Mugabo nivyo yoha yuko ugenda muri concert ukamubona yamazina nyine umenyere ukamubona ni ejo nagiye kuri concert ya Dramati, uno munsi ngiye kuri Melanin Boy na Fernando, ubona babandi no uno munsi Dramati please Bidondo please inde Black G please Dofe Dankala please inde Kingorongoro. Ejo tubone Fernando ari kumwe n'abandi basa nabavuye kunuzenya kuri platform. Biraryoshe cyane kandi biratera n'intege. Ikindi naco ico bifasha cyo baba hariyo gukabura donc gukabura talent. Iyo umuntu aronse igiteramo akagenda gakora amaze kubona ko hari nabandi yatanguriye bariko barakora bamaze gutera imbere, bafise fanatisme nyinshi. Yo je nibaza yuko ndabirabira no kutwe baba DJ umaze nk'umwaka utakenda kuvuza ahantu uronse nk'umu DJ mugahurira nk'ahantu akubira DJ akira gatoyi minota 30 uvuze bituma usubira kwiyumvamo wa mwuga kandi bikawugarukana ku rubuga. Nibaza yuko ari gukabura canke gusubira gutumira abantu baririmbyi bamaze gukora tukabona ko bashoboye basubire kugarukana ikini muri bo. Ivyabo ntibirahera, uri umuririmbyi uracashoboye ingabirana na cyari ngaho, kumbure ejo ntivyakunze no munsi vyokunda. Kugerageza nivyo vyonyene bizotuma dushobora gushika kure. DJ Crew twinjire kwanza kwa Matabaro, umwe mu baririmbyi nabonyene muri kano kanya bari ko bafatwa kuri urwo rutonde rw'abantu novuga ko bacitse intege bivanye naho bivuye ko bo ashobora kuba amaze igihe kinini atari karasohora indirimbo, ariko kandi yasubiye kugaruka. Twitwa Matabaro Patient, let's go. Ngira mwari mumukumbuye cane, hari haize igihe kinini yamutamubona. Yamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Burundi kuva hatwariye Primusic, kuva habaye kuri no musi kuvagiriye ku rutonde ubwo baririmbyi bamaze gutwara Primusic canke higanwa rya Primusic ryo kudirimba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Matabaro Patient yaje ava muri gospel music ashitse muri Primusic, nyuma yaho acaza yahinduye umukenyuro ari karirimba secular music. Yaririmbye indirimbo nyinshi zikiye zitandukanye, yaririmbanye n'abaririmbyi nka Big Farias. Igihe ciwe yabaye muririmbyi akundwa cyane muri Buja Flavor, gushikaho aviriye mu gihugu cyacu Burundi agenda kuronderera ubuzima kundi mugabane. Matabaro yaragise ryazina no kumvikana no gukundwa mu Burundi nk'umuririmbyi asigiza cyane kandi afite ama technique vocale cyangwa ubuhinga bwo kuririmba budasanzwe. Inyuma y'igihe kinini atari karakora, inyuma y'igihe kinini
yasuye kugaruka kuri ino ndirimbo ubona ko ari indirimbo kumbure amasanamu ashobora kuba yanakozwe na telefone canke atanafatiwe n'umwanya munini ariko kameme jewe izo ni inyifato mpera intege hako umuntu agenda akagirire yopfuma zarakora ivyo ashoboye ivyo hambije ibiri hafi yiwe ariko akagira ico ariko arakora kuri uno munsi yasubiriye kugaruka kuri ino ndirimbo yiwe turiko duhejeje kubereka muri kano kanya ni indirimbo ku bwanje isubira kutwibutsa Matabaro Patient icari cashoboye muri style novuga ya Afrobeat imaze n'imisi itari ku rubuga mbere je vyananteye no kwibaza yuko indirimbo ashobora kuba yanavuye mu Burundi yaranayikoze kuko igihe ava mu Burundi aya ma style yo ubuno ano ma types ya ma beat niho yaragezeho cane gusumba kuri kino gihe canke koko akaba yashimye kuririmbira kuri za beat zo mu misi heze mbwa akaririmbira ko muri no misi cane uko baririmbyi bashobora gusohora indirimbo bamaze igihe kinini yabaranditse akaba yanditse muri iriya style akayisohora ubunyera avuga ati reka ndayigumize muri iriya style canke muri burya bwoko bw'urya muziki na Matabaro Patient indirimbo yiwe mwakire gute ndahiri wawe DJ Crew iyi ndirimbo murananiwe urumva ko ari Afrobeat ya kera yes ya Matabaro Patient Jemeruka twara Primusic namba hari muri 2014 yes 2014 inyuma yaho yasohoye Feelings bari kumwe na Big Farias unyuma yaho asohora Beef indirimbo ya Beef ya diss track nakashindiriya bavyibuka yes hama munyuma yaho acaratakara munyuma yaho asohora indirimbo imeze nka Zuki yes irafata mugabo ntiyayisoreye amasanamu ubu nahagarutse munyuma sona indirimbo abantu benshi bakunze ntazigira nibagira yakunzwe cyane mu gisagara ca Bujumbura yitwa bite gate allo yari indirimbo yakunzwe cyane n'abantu cyane ijya umengo yayisohoye hari muri 2013 iramaze 15 uko yes 2015 uko Matabaro yaciye amera nk'ucitse intege kuva aho yagiriye hanze amaze gucika intege ariko je ndiko ndumviriza iyi ndirimbo yari yimvye je sinibaza yuko indirimbo yayisohoye muri 2024 yes kubera Matabaro yari mu bari yimvye bafise technique vocale bafise technique zo kuririmba bafise n'amajwi adasanzwe je novuga ko Matabaro yabaye mu bari yimvye babandi batwaye Primusic babikwiye donc bakora ikintu ugasanga baragi donc bakoze ibintu bazi yaratsinze Primusic n'inyuma yaho arakora vya bintu twamatwidoga ngo abatsinda Primusic ngo baca bazima mugabo wewe yaciye akora ari mu barimvyi baronse Primusic baca babandanya bakora baraduza amazina rero iyi ndirimbo ndiko ndayumviriza indirimbo vraiment ni production muri nka 2013 yes cyangwa 2014 peut-être ashe kuba yarabonye ni urubuga rwanje ntirugumuko nyene reka ngirageze ndarushire ko amasanamu ishire kwa amasanamu ama iPhone arakora amasanamu yes nibaza ko na production yoba yayikoreye wenyene urumva kugira ngo urubiga rwiwe ntirugume ko ruri vide mugabo wumvirije production y'indirimbo je vraiment ko bwanje mbona ko atari production muri 2024 ni production ya kera ariko gusa indirimbo simbi ni indirimbo nziza gusa urabona yuko ari umudiho wa kera nibaza DJ Crew iyo tugeze muri bino bintu vy'imidiho l'essentiel nuko indirimbo iryoha igashika ku mitima y'abantu sibahaga biri mu mapiano biri mu ma afrozouk n'ibindi ariko ari ya ndirimbo yoshobora kuryohera abantu style yose yozamo igashobora gushika ku mitima y'abantu nibaza ko ari ikintu cyo gutera intege big shout out kuri Matabaro Patient ahari hose abandanya akora yumve yuko mu Burundi mu gihugu ciwe c'amavukiro ababora wibuka indirimbo ya Matabaro ivuga ngo acha nile changu ni changu na kila navyotaka kipata iyo ndirimbo yarafashe kiyo baba abarimvyi barahitinga hama mu nyuma bakazima birambabaza cyane birambabaza yes birababaje ariko uko biri kose no kuvyakira uko nyene biba bimeze kimwe mu bintu bitugarukanye kumuvuga ko kuri no munsi wa gatanu ni ikintu kidasanzwe Jonity kidasanzwe cagaragaye cyane muri nondwi na cyane nk'iteka ku gihugu cacu c'u Burundi nagifashe nk'ikidasanzwe sinzi kungena abandi bantu bashobora kuba baragifashe nagifashe nk'ikintu gikomeye sinzi kungena abandi bashobora kuba baragifashe kubganje gifise agaciro kadasanzwe sinzi kungena abandi bashobora kuba barabifashe ndiko mvuga iki
imwe mu ma album akomeye asohotse muri ino somene mu gihugu ca Tanzania avuye ku muririmbyi Stamina, umuririmbyi asanzwe ari muri mu mugwi wa ico bita Rostam, usanzwe ugizwe n'abasore babiri basanzwe bakomeye mu muziki wa hip hop muri Tanzania. Muri album ya Stamina asohoye kuri uno mwaka aho album yiwe yayise Msanii Bora wa hip hop canke Msanii Bora. Sadbi yaragaragaye kuri iyo album, hongera haranagaragara ko na B-Face on the floor. Bisigura ngo muri Tanzania berekanye gushigikira n'umuziki w'u Burundi ko bariko bawurabira hafi cyane mu buryo budasanzwe. Ico ni ikintu kidasanzwe. Nagiye ndumviriza zimwe mu ndirimbo zagiye zirasohoka kuri iyo album, ni u Burundi bwonyene bwarose featuring zibiri ku baririmbyi babiri batandukanye muri no album. Bisigura ngo ni u Burundi bwagaragaye cyane mu bindi bihugu byose bigize Afrika muri no album ya Stamina. Ari kimwe mu bintu jero binyereka yuko muri East Africa umuziki wacu uri kuragira ikibanza kandi kidasanzwe. Mu ndirimbo ya mbere basohoye ya hip hop y'abaraperi ba mbere muri East Africa, novuga yuko y'abaraperi bakomeye kandi bariko bavyifatamo neza muri East Africa, yagaragaye harimo B-Face on the floor. Twarabigarutse ko ku munsi wejo B-Face ni waje kugara indirimbo yongerana na y'uburyohe budasanzwe kuririmba mu Giswahili no kuririmba mu Kirundi. Mu nyuma tuza kubona indirimbo bari kumwe na Satura Mabafre, imwe mu ndirimbo nziza cyane Sadbi yavyitwayemo neza mu gufata ikorasi canke mu gufata refrain idasanzwe cyane. Ndiko navuga indirimbo Kosa Langu Lipi ya Stamina bari kumwe na Sadbi, aho Sadbi yasubiye kunkumuza bwa buryohe bwa ryajugiwe. Sadbi aracari mu baririmbyi ba mbere ngifata ko afite ijuri dasanzwe muri East Africa. Sijewe gusa n'abandi baririmbyi bo hanze baravyemeza ko Sadbi ari gihangange kidasanzwe, bigaragarira muri bino bikorwa turiko turabona bamurondera kuva mu bindi bihugu. Bano baraperi bakomeye bakaza kumurondera kugira ngo bashobore gukorana. Ndavyitse bidasanzwe kubera iki Stamina afise izina ridasanzwe muri industry y'umuziki wa East Africa. Stamina ni umwe mu bihangange bikomeye cyane mu muziki wa Tanzania. Stamina ashoboye gukorana n'umuririmbyi wari we wese yo kwipfuza muri East Africa byoroshe, bivanye n'izina afise, bivanye na impact, bivanye na influence afise. Kuza mu Burundi twarabonye amasanamu yaje mu gihugu cacu, kuza mu Burundi kurondera featuring, akagenda twaye featuring zibiri zose, akagenda twaye ya B-Face ni ya Sadbi, binyereka ko wa muziki wacu zandoto twarota yuko umuziki wacu w'igihugu cacu ujabuka imbibe ugashobora gushika kure kiriko kiraba kuri uno munsi. Ni ikintu kidasanzwe cyane, byagaragaye yuko uburundi bwacu yaba ku banyempano b'igihugu yaba no ku bandi bantu bariko barabibona yuko twebwe canke igihugu cacu c'u Burundi gishoboye. DJ kuri album ya Stamina kugaragara ko indirimbo zibiri zose zivuye mu Burundi cyangwa featuring abiri avuye mu Burundi, ndavuga iyo bashirikishije canke bafashanyije na B-Face n'indi ya Sadbi baririmbanye. Ubifata gute wewe ku bwawe muri rusange? Je ku bwanje kiyo baba ndabifata nk'ikintu cy'agaciro, ndabiha agaciro kubera yuko biratanguye kuboneka neza yuko abarundi basigara abakozi mu bintu by'umuziki cyane, kugira ngo umuririmbyi wo muri Tanzania kwiyumvire avuge ni jewe ndakeneye collabo muri album yanje ko habamo umuririmbyi w'umurundi. Byo niteka ridasanzwe cyane, birerekana nimba Stamina yari yumviriye kurondera B-Face, ararondera Sadbi, icyo zo kwiyumvira n'abandi bazokuyumvira abandi. Rero je ndibaza ko muziki yacu bariko barayibona, muziki wacu bariko barawubona, urukura bashikira neza. Hariyo contact nawe tutaraba na tutaribona kuri amaterize yabo cyane, tubibone cyane. Peut-être mu mwaka uzani twabandanya dukora turashoboye gushika ku rundi rwego, ariko jewe ndabonye yuko ejo zo kumva urabona duheruka ngaha dukora ama featuring, tubona ba Lolilo ba profita ba Diamond bari ngaha bagakora na collabo, cyangwa tugaprofita ba Professor J baje ngaha, tugaprofita ba TID baza ngaha. Ariko ubu hazogera igihe nabo nyene bashaka kuduhamagara kugira ngo tuje gukora na bindi bintu. Rero urumva ko ari terambere, hama ni big up ku barimvyi b'abarundi, tubandanye dukora gusa tubishiremo intege nyinshi, ni vyiza cyane. Hama ikindi nacyo kuri collaboration ya Sadbi,
je narashimye ukuntu Sadbi yariyimvye chorus Sadbi ni mubaya ndugu yanyibukije Sadbi ni mubi nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe urumva ryajugiye y'umwironge rya kera urazi ko hari abantu abafana naho je ndabirabira kuri abarimvi bakomakomeye yes bishika gasubira muri ya style ya kera kugira ngo akabure babafana biwe niba abandi bakera kugira ngo babone yuko vya bindi yatanguriyako akibisho nubundi bijyanye ne watanguriyeko niba bari vyiza gusumba ibi uri kurasura kuri Miss kubera nivyo byatumye bagukunda rero yarariyimvye akoresha za technique vocale ziwe za kera biraryoshe cyane Sat yarasuye nkuko DJ kuri ari karabibabwira mu guha chorus nibaza yuko stamina yavuze ati wampaye ikirenge ico narinda nakwitezeko na cyane ko aba baririmbyi bacu igihe cyose bagaragaye mu featuring haba kuri Sadbi na cyane Sadbi igihe cyose yagaragaye ariko arakorana indirimbo n'abandi bantu yamye ari wa muririmbyi yasura cyane binavugwa yuko Sadbi ushaka kumwihanga ntumuzane muri featuring kubera acagenda gukubise acagenda kugiriye nabi niko bikunze kuvugwa cyane muri ya materme yacu y'abana bakiri bato ataca kugirira nabi bivanye no kungena ririmba neza mu ndirimbo nyinshi yagiye arasohora n'abantu benshi muri East Africa byavyifashemo neza cyane amashurwe menshi ku baririmbyi bacu amashurwe menshi ku ngabirano z'igihugu cacu ziriko ziragerageza kwikura mu kivunga no kwerekana yuko ibikorwa vy'igihugu biriko birakurikiranwa n'ahandi hantu mu makungu kubganje niteka ridasanzwe kubganje ni ibintu vyo gukomera amashi mukanya gato tuguma twinjire muri za ndirimbo zitatu mwikundiye muri no somene gusumba izindi ariko imbere yuko tuzinjiramo imwe mu zindi ndirimbo ngomba mbanze ngene ndabamenyesheje yuko ziriko ziraca ku rubuga rwa YouTube kandi ziryoshe n'indirimbo yasohotse mu buryo bwa audio n'indirimbo yasohotse ari audio ariko kandi indirimbo iryoshe cyane nogenda ntababwiye kugira ngo mugende kuyivibinga muri no weekend n'indirimbo ya Madiba da Classic imwe mu ndirimbo nizera yuko ejo canke hirya ejo nizasohorerwa video tugashobora kuyironka n'abarundi bagashobora kuyibona izoba hit song canke izoshika kure ni indirimbo ya Madiba da Classic bari kumwe na Double J na kiri yitwa Ivo bagiye nabo nyene gutora kwa X Factor indirimbo yo muri reggaeton canke ya dancehall indirimbo itambika cyane mu buryo budasanzwe ni indirimbo iryoshe abantu babandanye bagenda kuyivibinga kuyumviriza kuri YouTube ariko kandi naryohewe cyane indirimbo ni nziza cyane mugabo gusa ikintu Madiba yanditse ngira ngo yihenze kwandika ko ari visualize agiye ndavye ngaho kuri ekra mbona gusa ari foto yonyene irigira bo archa peut-être ashobora yihenze ariko indirimbo ni nziza cyane iraryoshe nya bien barayitondeye gusa bakore bashiremo ingufu nyinshi baduhe video ikaze indirimbo ishiye kuba muri za ndirimbo zihereza umwaka zituma za ndirimbo ziheza umwaka iyi ndirimbo uyumvirije urumva ko ari indirimbo iryoshe kandi imeze neza ifise production nziza antuka bayikoreye video nziza turashye kuba ari indirimbo imwe muri nyinshi canke 10 zizosozera umwaka neza ni indirimbo Ivo nkuko nariko ndabibabwira Madiba da Classic iri ku rubuga rwa Madiba da Classic murashobora kugenda mukandanya muyiryohererwa iracari muri audio canke yanditse ko ari visualizer wewe ariko muri kano kanya igaragara mu buryo bwa audio murashaka kugenda mukayivibinga nizere ndanasabe Madiba da Classic yuko sora video byihuse yino ndirimbo kugira ngo itangure kwinjira mu bantu na cancane ko turi ku mpera z'umwaka hahandi haba hakenewe ibibanga canke ibiririmbo biremereye nk'ibi bitambika kugira ngo abantu babandanye babivibinga haba mu mapati usanga muri zino mpera z'umwaka hariho imisi mikuru myinshi iyo habonetse indirimbo itambika iragira ikibanza kidasanzwe haba mu muziki haba no mu bindi bintu bigiye bitandukanye bigize kino gihugu cacu nuko ibi ni bimwe mu bintu vyaranze no twari ko turaca hirya no hino au village natal kimwe mu vyatumye twigaruka ko au village natal cyane yuko ari indirimbo ikoze mu buhinga budasanzwe bwa live music ikozwe
yitondewe ya ndirimbo yavugijwe neza n'ivyuma novuga ivyuma vya live music hanyuma bakayicarira bikumvikana ko ari indirimbo koko iyo umuntu azi kuririmba canke ametriza umuziki carico bobona canke bobona music ni umuririmbyi yanditse yongera aririmba ino ndirimbo kandi musanzwe mumenyerera cane abantu bakunze live music kuva kera yatuzaniye indo ndirimbo nko guhayagiza imuhira yuko ari ahantu hakamaro ari ahantu dukwiye kwibuka ari ahantu dukwiye gusubiza umutima ni indirimbo iserukira igihugu cacu haba mu kungena ivugije haba mu kungena iririmbwe haba mu vyivuga muri content ni indirimbo nziza ikwiye gushigikirwa ni kimwe mu bintu vyatumye tuyigarukana hano hantu muri Explosive nibaza ko bobona igihe azoronka umwanya tuzoshobora kumwakira niyamara gushika mu gihugu cacu kugira ngo ashobore kuyagira abarundi n'abarundi kazi bimwe mu bintu ari karakora cyane muri ino misi mu muziki wiwe ni cya kintu kiriko kiramutuma asohora indirimbo cyane ni yahe ndoto afise ku gihugu cacu mbega uyu muziki w'u Burundi awubona hehe muri kano kanya yifuza ko woshika hehe ni ibintu byinshi tuzogenda turabaza bobona cyane no kuri zino ndirimbo ziwe imuhira na au village natal yasohoye tutararonka akajyo ko gushobora kumwakira